Nshuti bagenzi muriko murankurikirana ndabaye mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye nkuko vyama rero no munsi ndabafitiye icigwa kandi ndakeneye commentaire kugira ngo munyereke ko turi kumwe ababa bibonye bwa mbere ababa bibonye bwa kabiri canke abatari bwabibone mushobora kuvyandikako hama tubandanye twiga. Twari twavuganye muri video iheze turavugana ivyerekeye amashirahamwe ndabereka uburyo bwayo. Abatashoboye gukurikira video zaheze maza kubiraba muri description hasi ndaza kubashiramwo link muze kubikurikirana. Rero no munsi tugeze ku cigwa cikitubwira ivyo kwandika umugambi. Rero iyo umugambi wanditswe neza umuntu ashobora kwerekana muri banke canke akawereka abanyamitahe canke abafasha uwo mugambi. Umuntu iyo ashaka kwandika umugambi bisabwa yuko ashiramwo amajambo yumvikana uzosoma umugambi agashobora kumva neza ido nido ryawo bitamugoye. Ivyigwa vyinshi vyerekana yuko umugambi uteguwe neza ariwo uheza ukaramba. Hari n'abavuga ko umugambi uza kuramba nyenewo amara umwaka wose awutegura. Ni kuvuga mu vyiyumviro n'umuntu kuzarandika akamara nk'umwaka wose ariko ategura uwo mugambi. Iyo rero umuntu abonye ko umugambi umaze imyaka 2 acabona yuko umugambi wiwe uzorama. Iyo umugambi umaze imyaka 5 acavuga ati umugambi waramvye. Nayo umugambi umaze imyaka 10 bakavuga yuko uwo mugambi umuntu nyene wamaze kubona yuko zomutunga ukamutungira nabiwe. Reka ndababwira ibihimba 9 bigize umugambi. Ubwa mbere hariho incamake y'umugambi. Ubwa kabiri imyirondoro ya nyene kwandika umugambi. Ubwa gatatu kudondora ibikorwa biri muri uwo mugambi. Ubwa kane kwerekana amasoko y'umwimbu n'ivyo mukora w'ivyo muzoba muriko murakora. Ubwa gatanu ubuhinga bw'ishirahamwe, intumbero n'ingene muzo ishikako. Ubwa gatandatu hamwe muzokoresha internet naho vyone mu bisigura. Ubwindwi kudondora abazoshira mu ngiro umugambi. Ubwo munani kwerekana amafaranga azokenerwa muri uwo mugambi. Ubwa nyuma ni kudondora ishirahamwe rizoshira mu ngiro uyo mugambi. Incamake y'umugambi yandikwa gute? Mu ncamake y'umugambi wishura ibibazo bitatu ahanini. Urinde, ukora iki, ushaka gushika kuki. Ivyo bibazo bitatu utegerezwa kuvyishura kugira ngo umuntu akija kusoma umugambi yumve ico ugomba gushikako. Mu kwishura rero ivyo bibazo bifasha uzosoma uwo mugambi wawe kumenya nimba yobandanya soma canke agahagarika bivanye n'ivyo awuronderamo. Niho umenyera ko usaba imfashanyo canke usanzwe wikwije ari kukunganira bisanzwe. Izina ry'umugambi, ukwimvira izina rijanye n'ivyo ugira ukore ni ukuvuga uraryimvira cane ku buryo ridashobora gutera ubwoba ngo rigayisha umugambi wawe. Akarerero dufate nk'ubu nagize nk'akabare nkaca ndaryita kw'ibuhuriro ry'ibinebwe. Muri ico gihe iryo zina ryawe rishobora kukwicira abakiriya kuko nta muntu yogenda kwicara ahantu kunywera ahantu avuga ngo ni kw'ihuriro ry'ibinebwe. Naho ufise abantu bakira neza abantu gute
ntobura abantu bashobora kwanka kubera izina wahise. Ni ukwirinda rero izina rishobora kuba rijanye n'ibihe. Turibuka mu minsi iheze hariho akabari kitwa Hades. Kubera iki? Hari umugambi wari ujume ngo bazanye imigambi myinshi witwa Hades. Muri ico gihe nta mufrodebu yoje kunywera ko yamaze kwitwa izina ry'umugambwe. Umugambwe dufate ari umugambwe utahejeje neza, wasanga abantu baratinya kwitwa rya zina ry'ako kabari, akabari kaba karahagaze. Mu ncamake rero uravuga ico ukora, ni ukuvuga ivyo umugambi wawe ukora iki, ukatondora ivyo ukora muri uwo mugambi, namba ari ukorora, namba ari ukurima, namba ari gucuruza, namba urerekana neza ingene uzobikora, urerekana icotuma bakwizera, kuko 90% y'abakora imigambi baba barondera ababafata mu mugongo. Werekana amafaranga witeze kwinjiza mu mugambi ari hamwe utanguye, ukerekana ico wishimirije mu kwiyumvira umugambi wawe uko uzogenda urunguka. Na cane cane aka gace umuntu yogahereza ko mu kwandika umugambi kugira vyereke uzosoma umugambi ko inyuma y'ivyo wanditse harimwo ivyerekana ko umugambi ari nyawo. Ushaka gushika kuki? Uca ku mayange ico wifuza ko umugambi wawe uzoshikako. Tugiye ku gice ca kabiri, ku gace ka kabiri kavuga imyirondoro ya nyene kwandika umugambi, uravuga amashuri nyene kwandika umugambi afise. Mu kwandika umugambi uradondora aho wagiye uraca kugira n'usoma umugambi wawe abone kubizi, wavyize canke warahuye ubwenge ahandi. Ntiwotinya kuvuga ko wigishije mu gihe utoba waciye mu mashuri menshi, naho wovuga yuko wagiye uravyiyigisha. Uravuga uburambe ufise mu kazi, urerekana imyaka umaze ukora, ivyo umugambi wawe n'ivyo uzokora, bo mwakoranye canke uzi muzokorana, kugira ngo biboneke ko umugambi wawe uzoronka uwushigikira. Agace ka mbere intango y'umugambi, uravuga ingene wiyumviriye umugambi n'icatumye uwushinga, ukanerekana aho hazova amafaranga uzotanguza, kuko murazi ko atariho hose umuntu yokura amafaranga yo gukora umugambi uzoja habona. Cane cane muri ino myaka usanga hariho imigwi y'iterabwoba canke urudandazwa rutemewe rutanga amafaranga menshi, canke ingeso mbi zidashobora kuba zokwemerwa mu muryango, muri societe y'abarundi. Uravuga rero n'icatumye ucagura uyu mugambi, urerekana rero icatumye ucagura umugambi mu yindi myinshi yari gushobora kubaho, kugira ngo werekane uwo mugambi ukenewe n'ico wishimirije cotuma uwo mugambi wawe uja imbere. Aka gatatu ni ukwerekana uko muzoshika ku nyota ababitura. Werekana ivyo udandaza, ivyo ukora, werekana namba ari urudandazwa uzorangura canke uzokora nk'amakomande. Ufata ko umuntu wese azobisoma azoba ari umukiriya wawe. Ntiwitaho cane cane kudondagura ubwiza canke akamaro k'umugambi wawe, ahubwo inyungu zirimo n'ingene ubona bizozo birasohoka.
bigasohoka n'ingoga cane n'umwanya bizoza bisohokerako. Werekana ivyo bidandaza, ukwerekana ubwoko bwavyo n'ubundi buzoshobora gusohoka mu nyuma, ukerekana ibikoresho muzokoresha mu kudandaza canke kubihingura, hamwe uzokoresha inyandiko bidondora ivyo ukora urabivuga, ushobora kuvugira nk'akabronshire ukavyerekana vyose. Okay, hama ubwa kane kwerekana amasoko y'umwimbu w'ivyo ukora. Urerekana ko ufise isoko y'ivyo uzokora mu mugambi wawe. Vyumvikana ko ari igihe co kwiga amasoko, kuko kwimbura ni kimwe, kuronka isoko bikaba ikindi. Uradondora ukamenya abakora bene uwo mugambi wawe ico bakuramwo, na cane cane amafaranga yunguka. Urabanza ukiga ukamenya ni bande bazoshorera, n'abanyeshuri, n'abatunzi, bakeneye iki, bakunda iki canke banka iki. Ivyo birafasha kumenya uko ushira inguvu kurusha ahandi. Umaze kwerekana ivyo, uca umenya abo muhiganwa bakora nk'ivyo ukora nk'uwo mugambi, ukamenya akandi kantu nawe woca ushiramwo kabaruta. Urerekana igihagararo baba bafise, ubwoko bwabo, namba ari mu mashirahamwe canke umwe wese yikorera, igitigiri cabo, amafaranga boba baronka, n'ibindi vyerekana ko ubazi neza, nuko uzobarangurana umugambi. Abo bantu ukerekana yuko abo bantu ataco bazokurusha, ahubwo uzobatwara nk'abanywanyi. Uramenya aho uriko urakorera n'ivyo bakenera. Dufate nk'ubu uri mu ntara kanaka, ugasanga dufate nk'abasore baho bambara nk'amapataro y'ibihumbi 10, ntushobora kurangura izigugu 20,000 canke 50, kandi ubushobozi bwabo atabwo bafise, badashobora kuzokugurira mw'ico gihe. Ukuvuga abo bantu uriko urarondera kudandazako, nukuraba ubushobozi bafise bwo kugura. Ntizoca uzana ibintu bidahuye n'ubushobozi bwabo. Muri ico gihe rero, hasanzwe hari benshi barangura nk'uwo mugambi, uraraba ikibanza cawe gituma umenya ko ukora, ukerekana ico urushije babandi ba mbere bari basanzwe babikora, nico tuma abaguzi rero baguhurumbira kurusha babandi bari basanzwe babikora. Ubwa gatanu, ubuhinga bw'ishirahamwe, intumbero n'ingene muzozishirikako. Urashobora kwibaza ikibazo uti ni hehe wifuza gushika? Nifuza gushika hehe iyo uri gukora umugambi? Iyo umuntu akoze rero umugambi, yifuze yuko aronka amahera gusa. Akenshi rero iyo umuntu atanguye umugambi, ari intumbero n'intambwe yifuza kuzoshikako. Urashobora kuba uri kurikorera mu bantu benshi, ico gihe uraraba ikibanza wifuza gushikamo, ari imbere canke aha kabiri, bivana nuko ubona ungana wewe nyene. Ari akarorero kamwe nyene rya hinguriro bita Farisana, ni ukuvuga uriya mugabo nyene ryo bavuga yuko yatanguye gukora ibitumbura, akora mu biro 2 vy'ifarine, arakora ibitumbura, mu nyuma araduga ku biro 5, hama mu nyuma ariyumvira gukora umufuko wose mu bitumbura.
amaze gukora umufuko mu nyuma akora umufuko umwe, ibiri, itatu, araduga ashitse kuri 5 rero atangura kwiyumvira yuko urya muntu muranguza ifu yo gukora ibitumbura nawe yoba yunguka, ari nako kuja kuraba ihinguriro ry'imuramvya bita Minoteri, akavuga ati mbega none aba bantu bakora ifu nabo, numva yaciye atangura kuranguza ifu, arayiranguza ku bakora ibitumbura, arayiranguza iyo farine arayiranguza, hama mu nyuma aragenda aravuga ati none Minoteri aba bantu bayikora bobo bakora ifu bobo ntibashobora kuba bunguka kundusha. Uko rero yagenda aduga niko yaronka amafaranga menshi, akaronka n'abantu bamufasha, haragera igihe rero ngo acagenda hanze yagiriwe ubuntu, ajana n'abandi bagwizatunga, ariko guca abona rirya ihinguriro riri hanze, araba abaza abarifise ati kugira muri nterekere i Bujumbura vyosaba iki, baca baramubwira n'abakozi nyene baza kumufasha, ihinguriro niko kurishiraho rero. Nukuvuga wewe intumbero ashaka kugushikako mu ntango wabona ko ari umuntu adandaza ibitumbura nyene gusa, ari umuntu abikora, nta muntu yarazi yuko azogera ahantu ashika aho hantu uravye aho yahereye. Rero nta muntu adandaza n'umwe yipfuza gusubira inyuma, abantu bose bipfuza kuduga hejuru. Rero ubuhinga uzokoresha rero kugira ushike nko ku ntambwe yo hejuru, urabwandika muri uwo mugambi kugira ngo abantu babone yuko ufise vision niniya kandi bashobora kugucagura mu bandi benshi. Okay, uravuga ubuhinga uzokoresha, uribaza ati ni ubuhe buhinga nzokoresha? Si ngombwa rero ngo ubu wa mbere, ahubwo nukurondera ico abaguzi boshobora kukumenyerako, boshobora kwisanguka, ugashobora kuba wo kwisangiza wewe nyene ku buryo ushobora gutera intambwe iboneka mu rudandazo. Nukuvuga nubuhinga ushobora gukoresha kugira ngo ushobore kuba wotwara abakiriya b'abandi. Reka ndaguhe nk'akarorero, nk'umuntu adandaza nk'amatelefone, urashobora guca utanga n'amayinite yo ku buntu, ariko ukaba waharuye yuko udahomba. Niyo bishitse rero mu vyo wotanga nk'agasunuzo bikaba ivyo guhombesha, uraharura rero kugira ngo ntuhave uhomba, ugaharura ico bita coup d'opportunité, aho wohomba make ukemera ukayahomba, ariko uzi ko uzoca wunguka imbere mu kindi gihe. Nukuvuga nk'umuntu yovuga nk'akarero k'umuntu adandaza ibinyobwa, ari nk'umuntu w'umuhinga, aragerageza akarangura nk'ibinyobwa vy'ubwoko bwose, kugira ngo bishitse akaba ari umuntu umwe aze dufate yaronse abashitsi, ariko uwo muntu dufate akaba ntashobora kuba yonywa nk'inzoga, canke ugasanga anywa inzoga zizimvye cane, rero agaca aza ahantu akazana abashitsi biwe, agasanga nta icanywa ntakihari, abo bose bari kugira ico bagenda bafashe, nta numwe agenda anyoye. Kubera iki? Aca bajana aho biri. Nukuvuga rero umuntu afise nk'udandaza ibinyobwa ategerezwa kuba afise ibinyobwa vyinshi cane, ku buryo ubwoko bwinshi, ku buryo akaba afise n'amazi, kuko aba atanywa amazi, aba afisemo amafanta, akaba afise inzoga zizimvye n'izizimbutse, ku buryo umuntu wese yisanga ari muri ako kabare aronka vyose akeneye. Ikindi kibazo uca wibaza, nkiri kuri ako k'ubuhinga, hariho akarorero k'umuntu ku Musaga yitwa bamwita Mituweli. Uyo muntu ico yakora niki, yarashobora kuba ibiyeri murazi ko vyafise igiciro kiri stable nyene, kigurishwa n'abantu bose. We yaragerageza agakora ko ifaranga rimwe,
no kugisukuti agakurako amafaranga, nimba yakuye ku 100 sawa, hari yakurako 10, hari yagenda akura ahantu hose yaba yafise akantu yakuyeko. Ni ukuvuga uwo muntu yari ahantu bita mu Kinanire, abantu yarashobora kuva ngira ngo nko mu Gikoto nk'umukozi batumye, akagenda akazompaka kwa mituweli kugira iki aronke yuko aza gucikishako amafaranga 200. Wasanga abantu batonze iwe, ukiyumvira ico kintu kibaza bamwe baca bavuga ngo ni imiti akoresha, nta n'ubundi buhinga yakoresha. Ubuhinga yakoresheje bwari ubwo bwo gufasha kugabanya ibiciro n'ahandi hantu bifuza abantu batabizi yuko ashobora kugabanya ibiciro. Okay, ikindi kintu rero uca wibaza, uravuga uti aha hantu nshaka gushashika nzohashika ryari? Ni ukuvuga uriha nk'ikiringo wifuza kuhashika mu myaka ingahe, ariko kubera benshi bidakunda ko umuntu asimbira nko mu kibanza ca mbere arusha abandi, kuko ari benshi cane abayasanze nko kw'isoko, uriha nk'intambwe wogenda uracako muri iyo ntumbero yawe, ukavuga uti ngaha nzogenda ndashika kuri intambwe uku. Ivyo rero vyose urareka nyene umugambi bakawusoma yawutanguye neza, ariko akawuha agaciro bivanye n'ivyo wagiye uravuga. Utegerezwa rero kugira kwiha, nufate nk'ihangiro, ukiha ikintu bita tuvuge smart. Umugambi ufise ico wisangije, ico bita specifique mu Gifaransa. Umugambi ufise ico upimirwako, mesurable mu Gifaransa. Umugambi ushobora gushikwako, ico bita atteignable. Umugambi ushoboka, réaliste. Umugambi ugezweho, défini d'arota. Urafata rero umugambi wawe ukabona yuko umugambi ukwije ivyo bintu bitanu nababwiye. Kuvuga umugambi ufise ico wisangije, umugambi ufise ico wopimira koko uriko urawukora, umugambi ushobora gushikwako, umugambi ushoboka, n'umugambi ugezweho. Ica gatandatu, ingene uzokoresha internet. Muri ino myaka rero mubona isi igenda itera imbere, ntawe bideha ko internet ifise akamaro kaniniya mu kubaho kw'abantu. Abayikoze bamaze kwishira mu buzima bw'iwacu, kandi iri mu vyorosha ubuzima bwo kubaho, bwo kugura, bwo kugurisha. Werekana rero ingene internet izogufasha mu kugira ngo iteze imbere urudandazwa rwawe. Naho hari ibikorwa vyinshi biboneka ko birangurwa bidaciye kuri internet, wo biraba neza usanga bifitaniye isano. Mu gihe rero ata buryo bubonetse bwo gukoresha uburyo bwo hejuru, n'ibiburi buri muntu agakoresha mu kurangura umugambi wiwe, yokoresha dufate izi mbuga zigezweho za Facebook, za Instagram, ukerekana ingene ushobora gukora ukoresheje izi mbuga, kuko abakiriya b'ivyo dukora kenshi usanga bari kuri izo mbuga za WhatsApp, bari kuri YouTube, hajya ahantu za TikTok, ahantu abantu bawe bashobora kuba bari, ukavuga uti aha hantu harimwo ico nzobikoresha. Rero internet nukuraba ico izogufasha, ukavyandika mu mugambi wawe, niho vyoroha n'abashobora gufasha uwo mugambi wawe bakabona yuko ari umugambi ujanye n'igihe.
uradondora rero abazoshira mu ngiro umugambi wawe. Umugambi wawe uzorangurwa neza mu gihe ufise abakozi babizi neza, ukerekana abakozi uzokoresha n'ingene bazi umugambi, ushobora gushiramo n'amazina yabo n'ivyo bize, imyaka bamaze bakora umugambi nk'uyo. Mu gihe ariho uwavyize neza yabinonosoye, urerekana ingene muzokorana, ingene bazobikora neza, bigatuma umugambi wawe utera imbere. Kwerekana amafaranga uzokenera mu mugambi. Naho twavuze vyinshi vyerekana vyo kwandika umugambi, iki kigabanana naco ni inkoramutima cane cane mu gukora umugambi. Urerekana, dufate umutahe, urandika urutonde rw'ibizokenerwa n'amafaranga bizoba bisabwa. Dufate no kuvuga ngo twihe nk'umugambi wo gukora nk'ukorora, dufate inkoko, dufise miliyoni 10. Urumva uca werekana inkoko ayo zizogurwa, inzu y'inkoko nangahe, imfungurwa z'inkoko, nimba uzokoresha imodoka, nimba uzokoresha ibintu byose uzokoresha, ukerekana amafaranga uzokoresha abakozi, icazokora, igitigiri, ukerekana uzokora uwo mugambi azohembwa, umuganga w'ibitungwa, abazigaburira, abajejwe isuku, ukerekana abashora amagi abazohembwa, abanyezamu bazohembwa ngahe. Ni ukuvuga ukaraba amafaranga azokora ku kwezi. Rero iyo ukora umugambi ni vyiza ko uca ushirako nka 10% y'intega bizoza, kuko hari ivyo ushobora gusanga wanditse mu mugambi n'ibindi ushobora gusanga wibagiye. Hariho rero uzosanga n'inkoko zimwe zidataye amagi n'ibindi. Kwandika uko umutahe kwandika uko umutahe utanguye gukoresha. Urandika ibyakoreshejwe byose, ayasigaye kuri konte, uko ufise ayo ufise mu kigega. Ku ruhande rumwe umutahe wose uko ungana, amadeni wafashe. Iyo aba ari ifoto y'umugambi wawe mu ntango. Ku bafise amashirahamwe manini manini naho ni itegeko kuvyandika uko umwaka utashe, aho bafise ubuhinga babinonosoye baraheza bakabikora, abo bita aba comptable professionnel, akaba aribo babiha bakabibafasha. Ku mashirahamwe abayabaye naho nko kuva ku 100 yayinjira ku mwaka, abakoresheje guharura ubutunzi nibo bitangira muri OBR ayo mafaranga babona batoza barakoresha. Guharura rero inyungu witeze, ivyo byose urabishiramo ku mwaka wa mbere, ku mwaka wa kabiri, ku mwaka wa gatatu, ukaza werekana amafaranga uzokuramwo. Urashobora rero gushirako ikirangaminsi c'ibikorwa, nico ca nyuma. Ikirangaminsi ingene uzokora ibikorwa vyawe, ukerekana mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri, kwa gatatu, ugashikana ku mwaka, ibikorwa uko uzogenda urabikora. Kwandika ibishobora, ibisohoka n'ivyinjira. Ni vyiza ko umuntu iyo ariko aracuruza yoza arandika ku munsi ivyasohotse n'ivyinjiye. Umuntu yogura nk'udutabu twomufasha kugira ngo aze aravyandikamo. Muri ivyo bintu rero twavuganye, murabonye ingene umuntu ashobora gucapa umugambi wose. Ni vyiza rero yuko iyo wamaze gukora umugambi,
wiga ngene wokorana n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ugakorana n'amabanki. Amashirahamwe rero yo kuziganya no kuguranana ari ubwoko bwinshi. Reka iki tucumve neza. Hariho amashirahamwe arafise ukuntu agenda arasumbasumbana bivanye n'imitahe. Hari ayabayabaye akorana n'abanyagihugu ayo bita ama microfinance hamwe n'ayo bita amabanke. Hariyo usanga ayo kuguranana amahera mu nyuma bakaza barahana inyungu, ivyo bita banke rambere. Rero sinoguhanura kuza urakoresha amafaranga ya banke rambere kuko kenshi ni bimwe bavuga ngo kumena amaso, ntivyemewe n'amategeko, ni ukuraba ingene wokorana na banke zisanzwe. Bene abo bantu rero iyo bafashwe bobo bahanwa n'amategeko. Hariho rero amakoperative yoyo muba mwakoreye hamwe n'ibisanzwe. Hariho nivyo twovuga ngo ama microfinance, gukorana n'abanyagihugu bakaca baza barabaha nk'inyungu ntonto nka poste, kopeke, miteke na CCM n'izindi. Amabanki naho noba nk'akaro ka Interbank, BCB, CRDB, KCB, ka Bankobu n'izindi. Twanyesha ko amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana asanzwe akorana n'ayandi kuko ayo mato mato arafise itegeko riyasaba ko kuba afise amakonte mu mabanki manini manini. Hariho rero ikintu bigeze kwitiranya mu minsi iheze nagiye numva cane bitiranya banke rambere n'amasirike. Ku masirike ni abantu muhana amafaranga hagati yanyu, ku kwezi mugahanaka, ukundi muhanaka, canke mukayashira hamwe mukayashira kuri banki akagira abantu bayandikwako umwe babiri, amafaranga mukaza muraguranana hagati yanyu. Biroroha cane ku bantu bizeranye, ariko kenshi murenze batanu bishobora kuba ingorane. Muba bakeya, ni muba mubaye benshi naho mugaca mwigaburamwo mukavuga muti aba aye ni baba bameze uko bakasangira konte, ku buryo ukeneye umugambi akora akaba ari we aja kuyatoramwo akabungukira. Ivyo birashobora kubaka ubumwe hagati yanyu kandi mugakora neza ata muntu yiriwe aja kugorwa na biriya vy'amabanke basanga basaba ingwati. Rero ivyo ni ababigwanya cane baba bafise imitahe mu yandi mabanki, ariko mu banyagihugu batoya nivyo bintu nabonye vyoroshe cane vyo gufashanya kugira ngo abantu bashobora gutera imbere. Rero ibi vyigwa vy'uno munsi kije gisozera ca cigwa nari narabahaye mbere. Abatakironse nkuko nababwiye mu ntango, murashobora kukuraba muri description, ndabaha link kugira ngo muze gukurikirana. Mu gutegura rero umugambi nturaba kanaka yawuranguye amaze imyaka n'imyaka ngo uca wibaza ngo ucuronka nka bimwe vyiwe. Kugira umugambi wawe urame uba warawiyumviye ikiringo, dufate nk'umwaka wiyumvira uwo mugambi. Rero niwabona umugambi wawe umaze nk'imyaka 2 uravuga ati uzorama. Niwabona umugambi wawe umaze imyaka 5 uti mva waramvye ahubwo. Umugambi rero umaze imyaka 10 uwukora ugutunze, urashobora kuvuga uti urashobora kuntunga kantungira n'abanje. Umugambi rero wanditse uteguwe neza niwe wama ugira akamaro, kuko uzogenda uraba ku mwaka ati ko nari nashatse gushika kuri iki ngeze he, kuko biba vyanditse. Rero nshuti bagenzi mwariko murankurikira, ndabashimiye ko mwankurikiye mukavyumviriza neza. Ufise ikibazo ntareke gucandika muri commentaire, ariko n'ufise intererano azandike. Mwari kumwe na Jerome Kazabukeye, naho ubutaha.